Passion Jido Peterave na Jido Carotte Jidana nayo barayifise hariya ariko niyitwa Keza drink isanzwe iri mu mwambiro nayo iriyo hariya making sure ko aho teramiye ari muri Resto Fungus izwi kandi yemewe n'amategeko ibinyobwa vya Ashibu ntibidandarizwa muri boutique ntibidandarizwa kwibarabara ntibabipimura mu kadobidobi oya ivyo bintu bimenye ntibabipimura mu kadobidobi namye ndaba video shayo buryo babihingura amashini bro live tuzane live z'uburyo amacupa n'imitobe ihingwa muri Ashibu ihingurwa bro ni ibintu na mashini nta muntu yakoramo nta muntu abikanyaga nta muntu abikanya imashini bro niyo yimenye niyo kumva gufundikira amacupa kugwa n'amamashini pana bya bindi ndabareke je n'igitega naragiye mbe navuye ndanamenya aho Resto Fungus iri inahiriyo naho nyine yaje kujya mbere hajye kujya mbere mu twari hajyo urabona uvuye hano sinzi ngere bahita hano haparika amamoto umanuka gato umena nkuja mu Giswahi muri a droite haraka etage kare madaniza mu byinshi winjiyemo indani gato cyane Resto Fungus navo imagine kweli umunsi umwe uvuyeyo hamenye uvayo hazi mugabo wewe wakuriyeyo ntahuze ariko je nari ndayizi none Ashibu ngase nari ndabizi ubwo rero nawe ariko ndarabura abantu nta kinyobwa cha Ashibu kidadanzwe yahatswe kungirira nabi kubera ko ntigeze menya uretse nuzenya nk'ama fungus abari mu ducupa cyangwa se izo bitwa power tangawizi nawe ni ngo amajage nta majage yo mu botike cyangwa muri twatuzo mu tudobidobi umengo nutugeto yama restaurant yamanuze abatabi ni mu Resto Fungus kandi muri Resto Fungus usanga ari kibuni kinini kimwe cy'umuruturutu usanga gihari nako ndavuga mbo yambati nako ndara video y'uburyo ibintu bihingurwa hariya ni imashini zikora mashini kabisa abantu bataza rero kuza bariyica ngo niki adu Jean Claude tumuramutse ubwo ati ari kutubona kudushaka amaso ari muri commentaire hize ka amaso abiri ishira kane niho yabona neza ega ariko ane n'ubundi na mugenzi wawe Edi aturamukije magician mugenzi we tumuramutse le grand designer ngo umunsi ndabakurikirana Rodri Caris rungitse aga screenshot umunyechi bitoka va mu cito mugafana Flambeau du Centre kwera Ricao Faust avuga ati no mutegerezwa nyine biragoye kubona Ricao Faust mu kibuga ngo reke kumukunda bro oya biragoye mu kibuga wari kumuna Samedi ntere kumukunda wari kumura Basamedi gusa yacamwa oya nukinyutariye cyangwa utakoze yuko inyutiteguye neza birapfanye ngo ko babandi bahari rero bakina batatu baramukora ko ari ukuntu we na azadi ujya mu kongomani umunyeza mu Bumamuru yagoma akora muri cya gipasi muko jama gacha yitera kitunda hasa kiti baranyisha none bagomba kumwica yari Suavisi yari hagati mu kibuga ndamwemera kubi yamukubise John uravyuka canke nuvyuka John Suavisi turavyuka canke nuvyuka uravyuka abakiye fura bakarika mango mukuri itikosa ryaye ati imagine gushika naho Suavisi abona umukinnyi rero karakumbaga agahamagara abaganga ba equipe yo Framboise bakanguza ko babonye touch yabaye bagire zitation tuje none tugire tumuvura iki mugabo akabona ati nigende yes nivyo ubwo kugira ngo tugende neza cyane ugomba kutubwira igitego ko byari vyifashe mbere yuko tuganira kuri equipe ya Real Madrid kuko amajambo ya Perez nabonye ari amajambo akomeye tugomba kuyasozerera ko ariko Edi Gitega equipe ya Flambeau du Centre yari yakira equipe ya Bumamuru ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo twabigarutse ko turabarezerita muri rusange ariko ikibazo nahavuye nibaza wewe ugomba kunyisha nk'umuntu yabonye match Aigle Noir Flambeau du Centre na Musongati zitege intambara idasanzwe gukubitana intugu na equipe yitwa Bumamuru ku gikombe ca champion ko byagaragara ko n'ubundi bari muri run Bumamuru ku munsi wa twerekanye ko ku munsi w'Imana yerekanye ko equipe bitwa ngo bari muri land imwe y'igikombe izo zitateguye match ya Bumamuru ishobora kuzohura n'ikibazo ni equipe uburyo bakoze recruitment harimo amadute bivanye n'abakinyi kuko
ekipe yaguze Murangira Ramirez, ekipe yaguze Shaka, ekipe yagarukanye Laure vya Mungu mugabo ikaba ikimukinisha muri axe, ekipe yaguze Blanchard ingabo nziza sivyo mu bakinyi beza bo ku ruhande, ahubwo rero ku ruhande ariko bakinishwa mu mutima nimba rero mu defenseur mwiza no Mose ari muri axe ni Blanchard Blanchard ngabo nziza kinye match ile impeccable aya bimazemo n'imisi kuri Flambeau sindabwa ati kwa nimba ari umuntu azi Blanchard mwiza ku ruhande ku nimero 2 muri Noir 2018 niwe Blanchard ari muri axe kwa Bumamuru no Mose yamungu yarateye l'experience imagine kushika naho umufana wa Flambeau centre sivyo avuga ngo urya muhungu ngo bahaye kapitana ngo burya ngo biraboneka ko batafuye kuyimuha ko niho bayambaye kapitana kwande kwa Bumamuru rero nago nakubwirane ugereje kuri aburyo Bumamuru yiyubatse biboneka ko ari equipe barushije integuro Flambeau centre match barayiteguye kuko nava match nagize kuganira n'abakinya ba Bumamuru ko jewe bivaye n'ibibazo barimo ikintu cyambe ndabaza ski bimeze gute muri motive bambwiye ati ino match urumva imagine umusore rikawa ariko yatakana na Christophe agahetse kukuguru mugabo kamwangi wa Rayon Sport sivyo ntibiraba officiel mugabo numvise ngo avance ara office asikibazo yavuye na sinyali mugabo ikibazo hari bamwe bavuze ko Rayon Sport yabihagaritse kugira ngo bamubwiye ngo ni mwiza mu kibuga inyuma y'ikibuga ngo oya iyo bumva amajambo yo hanze imagine nigeze kumva nene mu kiganiro bavuga ngo nigeze kumva ikiganiro bavuga ngo ngo nimba Rayon Sport ngo yarananiranywe na Aruna Majaliwa ku bw'indero ngo Aruna kuri Rikawo Faustin ngo Aruna ngo ni padiri ngo ni masera ngo ni pasteri urumva abanyarwanda urumva ngo nimba ngo Rayon Sport ngo yarananiranye na Aruna Majaliwa kwinu kijanye na discipline ngo sasa ngo Aruna Majaliwa ngo na Rikawo Faustin ngo Aruna ngo ni padiri ngo ni musenyeri ngo ni pasteri bari tora wacu muri terumeze wacu tuvyita kumena umuceri ati twende ni kuri yatumeze turawumena hasi usanza kabisa uno bagura kanobagura rero tugarutse ku ino match yareke uza Flambeau centre na Bumamuru nuko ikintu ca mbere na Constance ni defense nziza ya Joseph Fubusa ubona ngo defense yakimwe ngo Blanchard nande na Laure vya Mungu hari ni nabo bariko barakoresha ko aremba turufu karibu yari ku bench na match Dine top numvise ngo yaramufashe bivanye n'uburyo batayije muri nuze ya muri transfer urazi ko FB yabishizemo icyo no kwita inzira avuga ngo nimba umukinyi akoze transfer meme na equipe d'origine ko iki muziniga itegerezwa kuronka itaronse equipe d'origine irafise urusha kuko kwitwara muri FB mu kijya agahagarikwa pakitunganijwe mbango bayitunganirije cyo kimwe na Murangira Ramirez baramaze ikinini nk'isatu zine badakina muri Bumamuru bivuga ko ari kibazo bakiri hagati muri transfer yabo na top junior nka equipe d'origine yabo bashikiyemo hano Flambeau centre ni equipe no munsi iri guhana ikibazo cyuko ifise effectif sivyo Dodi inyuma ya match naramajije ikibazo ndamubaza ngo isomeni heze havuze cyane mu itangazamakuru Asu yari yagarutse mugabo Dodi yaragize anabivuga ko aravuga ngo namaje ati ino someni heze ino ndwi turiko turavamwo Rikawo Faustin yavuzwe mu itangazamakuru cyane ko yasimbiye ngaho hakujya mu babanyi cencene muri transfer imwerekeza muri equipe ya Rayon Sport ku makuru dufise nuko yagarutse eje kwa gatandatu muga twagiye tumubona mu kibuga imbere ya muri match komeye kipe muri course umusaruro yaguhaye no wari witeze yambwiye ati nababwiye ko dufise ikibazo cha effective ati burya sirikaho gusa
meme nasu kuba ndamutanguje mu kibuga kwabaye kubura uko ngira kwabaye gufuka mu maso nukuvuga ngo yaravuye mu mvune asu Bocha yari suspended Gakiza mwamubonye ku bench mugabo nigeze akina nawe nyine ntaratora fit Omar yagoye malaria match yegereje ati abakinyi bose mubona nakoresheje nta nteguro bafise kwabaye kwifuka mu maso bana maza bati mbega ko biri kuvugwa hanze ko hari abakinyi bamaze kugenda koje ku makuru na Igitega inyuma y'ikibuga nuko kapiteni nako Beni ashobora kuba yaragurishijwe mwiwe mu migwi ikomeye muri Tanzania ishaka ko yaramaze kwa yumvikana Pajo ngira ngo hari iyo nkora ashaka zo kwiturondera Igitega tubariza hari amakuje na Igitega inyuma y'ikibuga kuko biragoye ko bayakubwira kuko meme na Dodi naje nayiba sivyo meme na Dodi twaramajikije n'abakinya basohoka ravuga ngo ivyo ni ivy'umugwi je sinjejwe abakinyi basohoka nabinjira mugabo nimba club izo bidise ko aramukinya sohoka bumvikaye nibiki ko abakinyi bose dufise hano bacabiza amakonda tuzorondera ubu kundi kuntu tubasubiriza ku makuru ari rero hamande reka ufota ashobora gusohoka na Beni biravuga ko hari imigwi wanashima reka ndanavuga Singida Black Star yibakinye muri CAF Champions League muri CAF Confederation Cup ijavuga ko iri mu biganiro na Flambeau Centre kandi ibiganiro bihagaze neza kukamba ngo bisho kwa bigeze kuri etape ya nyuma dushura kubona Beni nawe nyirasohoka muri equipe ya Flambeau Centre yanatubwiye ko muri maki yagarutse ku kibazo cha effective kandi ubona ko ari kibazo cyakoze kuri Flambeau Centre kuko harageze aho Flambeau Centre ubona ngo uno Pikrere yamukirije nk'umufonefu Mkinyatari bwakinishwe yakinisha nyene byandi byananganye bakuri poste yiwe ntashobora no kuri poste yiwe ntari kwarahakina nuzenya uyu Rikau yarimo muri offensive yakina inyuma ya mugenza wese ngo bwana nako yamwifashije kuri Musonga mugenza wese byageze kwa Musonga ati Rikau Bocha ari suspended sivyo yari suspended no kuvuga ko Witi na sisi na Witi yari uno musore w'umukongomani nyene ntuzenya Rikau agasore ko hagati ka Julio Jero Bamenga Peter ukacumushira akaca babangabanganywe na Asu physique matameze neza sivyo Foster kabakinira imbere yabo uruhande rumwe gakina agasore kambani 50 ni hariho musomari hamwe na Omar Bigirimana sivyo ni Omar Bigirimana ni Omar Bigirimana wari yaragwaye ni musomari ngirango oya gusa wari mu kibuga yari Omar Bigirimana siganguka kirabura nyene kuntu kabara ni 5 sivyo kare gusatira ari kumwe na Julio Bamenga Peter sivyo ara basatiriza equipe ya Flambeau Centre fise hamwe na Loya Miss aho nyene adakunda gukoreshwa ni nibisanzwe numo makinyo numva ko ukabona ngo Dodi harageza akenera gusohora abakinya kurayo ntuzenya uyu Rikau Faustin mugabo arango remplacement ya mbere ari kenewe yari ya Pikrere mugabo ko Rikau Faustin abakinya ba muri bamaze kwa mukonta baramudestabiliza maze kujya John kandi ubona ngo umwanya n'umwanya ashobora no kujya rindi kosa kajya ruje bivanye n'uburyo match meze kuko baramukira cyane abasore ba Bumamuru ave ku bwenge nawe alona uburyo ateguye mu mutwe ugasanga ariko ari amata cyane amukurayo akene ko acenje umukinyi yo fans acenjiza Jodas bazumutima Jodas nuva ko Pikrere acara umufonefu nuva ko ntuzenya aca satira aca mu buryo Mose oya Ega Mose si yarari Mose si hari na Mose si hari oya ahubwo Mose niwe yaragwaye malaria nagoro Omar niwe yakinye Mose yaragwaye malaria urumva ubwo Jodas Jafet yaca satira mu winga Jodas amukina inyuma hakaho ni sawa urumva oya ariko acha kuramo Pikrere yindi agapeti karakambara 27 zimwe kitwa umuntu akina kakana agapeti karabona ngo kama bakura muri baduza muri bakuye Igiteganye muri garage oya muri menga kavuye muri hori team sinzi akapeti hakiri gato equipe cikina banayitsinda igitsindo
urumva itagira abasatirizi urumva ubwo busatirizi bwa ko burakora pikere nanoze akinyo hagati no bari gusatira Flambeau du Centre Flambeau du Centre nubu Dodi yaravuze ko hari abakinnyi amaze kuganira hariho n'umunya Centre Africaine yari yashika sinzi ko mwanya bakuru ari hano biravuga ko mu mirimo yo kuganira mu Burundi Juvenal ni mbarinde hari yasinda kibona sivyo mu migwi n'imigwi baje kuganira mu Burundi mugabo je ku makuru mfise ko Flambeau du Centre irimo kandi imbere isha kuba ari no mu migwi yatanze itike giwiwe Flambeau du Centre biravuga ko hari abakinnyi baciye kuri 5 babaze kuganira na Flambeau du Centre ava hanze igihugu muri mercato bashobora kuza kugira iki mugabo Dodi yaragisurinye aravuga ngo ni tutabona abakinnyi dukeneye tuzobireka oya numugabo nabonye dakunda gufata risk z'ibintu bidashoboka arababwira ngo uyu yomfasha najemwe niba tumfasha nabwo ntiyomfasha nyene hago Mosi Ndume niwe yambara 5 man Omar yaragwaye Mosi Ndume niwe yambara 5 Mosi ariko Mosi na Omar yambara numero 5 muri France Barasi wambara 5 ariko natushoboye umenga bigomba kumera kumwe Mosi Ndume ni nawo mukinyi nawo mukinya nivanga yanabangamiye ubusa defense ya Bumamuru ni Mosi Ndume sivyo hari hagwaye Omar haragwaye Omar Flambeau du Centre ikogwa nico kibazo cha effectif mugabo banahura n'ubwugazi bwa Bumamuru bwitse sivyo ndetse ubona ngo Josre uwo amaze gutora equipe yiwe hagati mu kibuga hari umusore bitwa Christian wo mu Kongomani na Badu baba bariko barakina imbere yabo hari agasore bitwa ni Trésor ngabere Imana kanatsinze igitsinda mugabo kabona ngo hariho uburyo muntu za Federal ari kugarura ibihe by'iwiwe yaramaze inkino zine zikurikirana aba impliqué mu bitsindo ba muri yabitsinda nimba ari kimwe asanga ari ciwiwe nimba ari bibiri harimo kimwe ciwiwe kuri match ya Flambeau du Centre yabaye umwe mu basatirizi baba muri bakura amakosa menshi na defense ya Flambeau du Centre bisobanura ngo yaraba impliqué cyane mva muri attaque yabo sivyo no mu mikino ya equipe kubera kuyakoresha amakosa menshi byumvikana ngo Bumamuru igice ca mbere equipe zose zarakinye mugabo ndababwije ukuri Bumamuru yinjije igitsina ku minota 80 inyuma y'uwo minota 80 niho Flambeau du Centre twayibonye ikina yaciye ivyuka guhera ku minota 45 gushaka ku minota 80 Bumamuru bari bamize Flambeau du Centre Flambeau du Centre kirakina Flambeau du Centre kitakaza imipira muri defense barahuje nk'ibitsindo bitatu ku mipira bo nyine batakaje muri defense cyenda nabivuze sinzi ikintu uno mu international ntaba mu rugamba wa Flambeau ni Olivier dushime sinzi icyo yabaye muri no minsi mugabo ntabwo ari Ograrande sinzi igituma Tenandi nabonye yarabaye diminiwe hari ukuntu hezwa sha narabonye ko hariho urugero Daniel afise hezwa dafise keri kintu namamvuka Daniel hari urugero afise hezwa dafise bisobanura ngo umbaje ikibazo cha Bumamuru football hezwa no hezwa ari hasi muri misi oya hezwa muri misi afise confidence ya defense oya uno munsi hezwa ari hasi gusumba Daniel umunyeza mu mwiza no munsi kuri hezwa hari imagine hari imipira itatu nako utamubonye match yo ngaho inde Daniel nako waramubonye yari mubise yari mubi cyane none bakoze yari mubi gusa ahubwo yari mubi cyane bakoze uri muri Flambeau no mutahura kuko equipe iri muri bihe bitoroshe yose muri none erega mwebwe hari kintu mudatahura kuruta musonga erega equipe dagira abakinyi bakina oya musonga terega bari exposed musonga terega nta effective zone ibyo yatanguranye saison nta nkandwi barimo nta bakinyindwi atarafise wewe kurabona none nimbage zo mumenyeza kenera umusatiriza kinjiza mu defense ugira ngo oya gusa mwino misi bijanye na nufise mbocha nufise gakiza nufise Omar nufise ntuzenya rikawo mwiza nufise ansu mwiza waratakaje 10 mwiza wa Ruki waratakaje diso nukuva gushikira munsi imbere ya Bumamuru yose abakinyi batandatu baremvye equipe ifise ibibazo mwabana muri 10 n'umwe abakinyi batandatu kandi ahubwira ngo ino equipe niyo equipe ngoma nkoresha singira plan B kuri bench nganira n'abafana ba Musonga tino bambwiye bati twari twiteze kuyitsinda uyu munsi mugabo ubwo tutayitsinze
tubona umenga bisa n'ibihetse nanjye navuze nti kuko aho twari twitegeye harageze ku munota 70 ngira umuhungu ari atwaye twicaranye uwo hari igitego ati bwamone yatsindira Flambeau Centre hano ku ngoma ikagenda itatsinze Flambeau Centre hano ku ngoma nta nundi maka itosura kuyitsinda mu minota ingahe mbona igitsina baragishizeyo Flambeau Centre iratakira kubita n'amapoto mugabo ukabona ngo kwamba muri harugaye abafana Flambeau Centre sinza akantu kaka sauza binjiye mu kibuga bagakora mu izamu kwa Zadi ngo niho kare gatuma itsino bitinjira ahubwo nazaho kaze zirabura bagakuyeyo urumva hari abarabwira bitatu nako amazi yanje bajana ati baguha yandi niba mpandi ninwe match barayitsinda rero Bumamuru ni equipe no musi kinu cambere itari motive kubwo burongozi bwayo ariko no munsi wahawe project Josere bifubuza afise message mu nkino zikomeye uko yagije abakinyi biwe kandi ndababwiza ukuri ba muri komeye mu bintu bibiri ifise abakinyi bafise experience kandi iyo uhuye n'abakinyi bafise experience nimba hari equipe irimo Branchard sivyo kandi bazi ko bakeneye amahirwe ya kabiri irimo Shaka experience gusa bariko bararondera amahirwe ya kabiri equipe irimo Raure equipe irimo Urufukaribu sivyo equipe irimo Peter nawe ariko aragaruka nyuma y'imvune equipe irimo abasore babiri bavuye muri Buganda City bavuga bati harageze ko natwe ku myaka mike iwacu twicira inzira bafise umwe makinyi beza hagati mu kibuga bahari Trezor canke Benzema ico ni ikintu cambere tuza gutinya ca kabiri Bumamuru ne equipe yubakiye kuri collectivity sivyo Peter afise ibitsino bafise abakinyi bashika kuri bane uteranije ibitsino vya uruhare mvago uteranije ibitsino vyabo uko ari bane ni ibitsino 220 birenga bitandukanye no kwa Aigle Noir Aigle Noir abo dafise 16 ni dafise 5 muri bo amukurikira muri Aigle Noir wamubura wamurondero kamubura baramuhari ibijanye no gutsinda bati twe turakena wetsinda sivyo waja kuraba Lemere passer kwa Bumamuru nimba ni henze agasori twa Ken katanze pass Christophe gafise passing ni nyinshi nibitsindo ibi bitanu afise urare mu bitsino 13 mu gihe Peter afise ibitsino bitandatu na pass zishika kuri 5 ore mu bitsino 11 no kuvuga ngo ni equipe utamenya ngo ninde no musa ntsinda nimba ifise Benon ibitsino bitandatu Peter ibitsino bitandatu Christophe ibitsino bitanu Shaka ibitsindo bitanu abakinyi bane bose bari kapapa yo gutinda igitsindo muri match ubwo no bukomezi bwa equipe rero hariho motivation bakuye hariya Igitega ibabwira ngo nimba utsinze Flambeau c'est peu importe ibihiri uteza kujenyana na equipe utayijana none sivyo peu importe ibihuri yabiri ahubwo iri mu binyene urayiprove kuko na musa defense rega n'umukonkira akomeye hari defense amatatu nivyo dimanche afise match i Buganda atabafana nabajije muri interview Peter twaramaje turamaza ngo mbega ko muzokina Aigle Noir muri course muyitsinze mushaka uzeda faza ari muri abambere hari motivation ihari ko muzokina ntabafana yavuze twe motivation turayifise ati cyo dukeneye no gutsinda Aigle Noir duheze fazare turabambere hanyuma turondera ibindi sivyo no kuba ko rero abuduru nkwishura Bumamuru no musi hari niyo kwitega ure equipe muri kuruse imwe ukayitegura gusoma kutegura izindi nkino zose yes nivyo ubwo birumvikana ni kuri equipe ya Bumamuru no kwitega ko bagomba kwitwara muri weekend barajibwa nafise prime 50 million bagiye gukorera miliyoni 50 amahirwe yo nuko boyabona yes no boyabona cebo yabura boyabona baramutse bagize amahirwe bakayabona ariko wari wo kwifuza kubura amafaranga 50 miliyoni menshi man yes nuko